n'abazanye udukomeye nabo nyene bashimye bongera bakenguruka ibyo bikorwa by'indashyikirwa abana bagira ndetse n'abarimu. Nyakubahwa Musitanteri wa komine yacu ya Giteranyi, ego nyakubahwa mama uyoboye kino kigo cawe, ubona kiko abana bavuga ko baciye ubwenge nk'uko twagiye turabibona mu byo bagiye baratwereka. Ego banyakubahwa abarezi mudufasha kurera utwana, mushobora kurera utwana tungana nk'uku, mugashobora kuduha ubumenyi nk'uko bwagiye bagerageza kutwereka. Ego banyakubahwa namwe bana tugenda tutabashimiye kuko ivyo mwagiye muratwereka birerekana neza ko namwe hirya y'ejo uzosanga muri abantu bakomeye gose. Murabimbaga mwaba? Ego murabona tubagaze ngaha imbere nk'uko Musitanteri yabitubariye. Ego ko yagira bivuga nuko biteza kugenda. No munsi duhagaze hano imbere yanyu, namwe hirya y'ejo ni mwebwe uzosanga muhagaze nk'uko mutubona ngaha. Muravyemera? Okay, aha rero aha twaje kubatemberera nizere mu ntumbero yo kugira mubone ko hariho abantu bama bagize icyo bakunda. Aho muzoba muri hose mwumve ko ubu bumenyi murimo murahabwa, hariho n'abandi bantu baguma naho mutababona mugabo bariho bategeza kuza baragira kuza bararaba, baza kubaraba barabe n'ukungene namwe mugerageza kugira uko mungana, uko muteza kugira ko muteza ko namwe gukura kandi mukunze ishure. Nimubone mu rutwana hirya y'ejo namwe muzosanga muri bigabo nk'uko kwacu. Ndabeshaga mwaba? Okay, aha rero twebwe twaje ku izina y'uwitwa Shimimana Naftali. Arashobora kuba muzi, bagashobora kuba bamwumva. Aha rero byarabaye ngombwa ko aturungika ngaha. Murashobora kubaza ngo mbe yaturungitse ngaha gute? Ni ukuvuga turafise urubuga kenshi na kenshi twama twasize ko utuimaje udufoto, no kuri urwo rubuga bagitwa Magagi in Burundi. Ni ukuvuga icyo gihe hari ku munsi mukuru w'abakozi mwaragerageje kwerekana ko aba bana bashoboye gose. Kujya amaze kubona utwo tuvideo, arabona udufoto tandukanye, arabona ati aba bana n'ukuri aho genda atabateye intege. Abana burya nuko nyene twagiye turabura kanya twashinga koraba mugabo ivyatuvuye ko nuko ukuntu nyine usanga akanya kagenda karagira kagenda karabura. Ariko mwumve ko ututwana kubikino bashoboye gukina, yarabonye neza ko abavyeyi babigisha kari abana kari abavyeyi nabo bagize n'ukuri bafise nabo ico baha aba bana. Ari nacyo gituma rero yacu bangomwa aravuga ati abana ntabwo natagize atabateye intege, biba ngombwa ko adusaba kugira ngo tuzo kubiriki uramusa tuno twana. Okay, nukuvuga amaze kubona, urazi ko mu migenzo y'ikirundi yavuze ati nimwogenda mugize nimwogenda mugaragara, kandi murumva dushobora kugenda imbere y'abana ugende atagakemanyi ugiye kubashira. Okay, kubw'ivyo yarashoboye kwimvira atubarira ati aba bana kwera abana b'ishure nta kandi kantu dushobora kuba twogira ko barungikira. Ukuvuga aravuze ati genda murabe amakaye. Ni ukuvuga twashoboye kuzana naho bitari ngaha twashoboye kuzana amakaye ashika harimo iduzeni zishika 12. Okay, izo duzeni 12 z'amakaye twashoboye kuzishikiriza. Okay, mu mvo zo kugira
nta kindi kintu ujya umuntu w'umunyeshure ushobora kuba wogira iki ushobora kuba wogerageza kumufasha. Hanyuma mbavu y'izo dozeni 12 zikaye yariyumviye ati mbega izo kaye mbega bazokwandikisha iki mu kwandikamo amakaye. Yashoboye kuvuga ati nimuce muraba mubashiremo n'udukaramu. Twazanye utubogisi dushika utubogisi 3 tw'amakaramu. Arabandanya ati byo ati ntibikwiye